Jean-Claude Bey, ijambo ni gwanyu. Murakoze Renard. Naifise utubazo duke nshaka kubaza Shobino. Ikibazo ca mbere kijanye yavuze yuko iyo platform yabo irimwo imigambwe, irimwo amashirahamwe ya societe civile, irimwo n'abanyagihugu bose. Nagomba kumubaza yo precisa imigambwe irimwo niyihe, les organisations de la société civile zirimwo nizihe, abanyagihugu vyongora kumubaza uko bangana nka jewe sindi murumva avuze ngo abanyagihugu bose nibaza ko ari abo yabesheye. Ikindi kibazo ni kijanye na la faisabilité y'ivyo bintu vyabo. Turavye kuva 2015 haheze imyaka 9 harabaye amatora, harashigwaho ubutegetsi buhari buzoheza ikiringo cabwo je crois en 2027. En 2025 hagiye kuba yandi matora, no kuvuga yuko hazojaho ubundi butegetsi canke izindi nzego. Mbega ko amatora aguma ba kandi bakaba batariko bagwanira muri aya matora, ni yihe nzira bafise yo kugwanya ubwo butegetsi? Ikindi kibazo ni ikijanye na turavye iyo migwi yose abantu bari inyuma y'igihugu, mbega nizihe nguvu bafise zo kugwanya abantu bari hagati mu gihugu bari inyuma yaco? So combat virtuel irafise aho izobashikana? Akabazo ka nyuma ni d'experience ngomba mpere muri 2010, ba Shuvino barimo n'abandi créé ADC Kibi. À l'époque, il y avait un peu de transparence et de démocratie buke mu Burundi, kuko les partis politiques pouvaient s'exprimer kandi bakaja mu matora. Ico gihe ADC Kibi carasambutse, ntibashika ku vyo bavuga ko bashaka gushikako. Mbega uno munsi abarundi icizere bobaha ko bashobora kuguma bari kumwe, surtout que uravye ivyo bamaze gucrea Senarede, turazi uko vyagenze, Sefor Arusha, MAP Burundi. Icizere abarundi bobaha yuko atari vya bindi vyo kuja hamwe hama ejo bakaba bavuye batandukanye n'ikihe. Ikindi naco na canyuma ni ubwo ibi bariko barakrea, kuko turavye imyaka bafise bamwe muri bo, tukaraba imyaka bamaze muri politike, tukaraba naho iyo politike bariko barayikinira uno musi, bari inyuma y'igihugu. Mbega bambabariye terme ngomba nkoreshe, ubwo sugucrea ubusha, sugucrea utuntu dushasha pour leur service politique, suguha umwizera abarundi badashobora kubashikanako. Murakoze cyane ku tubazo twinshi wagira urabaza, ariko jewe nohera ku kibazo kwishura mera nk'uko kibaza wewe. Wowe uri Umurundi, woba uzi aho igihugu cacu kigeze, woba ukurikirana neza intwera CNDD-FDD ivyo ikora buri munsi, ivyo yirigwamwo. Nibaza ko nimba utaracerwa wogira uti reka n'ukuri nje hamwe n'abandi, kuko iyi niyo nzira yonyene rurende. Ikibazo ca mbere wakibajije ushaka kumenya imigambwe iri muri iyi platform, iyi coalition shasha. Nimba neza na neza uzi imigambwe iriho yaba mu Burundi canke hanze, yahungiye hanze, no kumenyesha yuko iyi migambwe hafi yose ibarizwa mu makomission ya Serene Ingere-Rugamba. Iyo migambwe uriko uravuga wewe yose no munsi ibarizwa presque yose mu makomission
ya plateforme Serene Ingererugamba. Gusa nuko murundi yataramenya ikintu aca satira acamenya kukimenya buno nyene. Twebwe rero suko, ariko nkuko nabigusiguriye, hariho nejo kuvejo tuzoshira habona le soutien yo migambwe canke soutien yayo mashira hamwe. Ibi ndi kuravuga sivyo imbeshere. Mbega mufise izihe nguvu zo kurwanya ubutegetsi canke mu bugwanya muri hanze ngo bitangike? Nibaza ko uko nukutamenya ko habaye impinuka mu bihugu bitandukanye, naho we uvuga uti muri hanze. Jewe ndi hanze ariko ndafise umugambwe uri hajya, n'uwundi muntu ari hanze afise umugambwe uri hajya, n'uwundi. Nayo mashirahamwe ari ngaha nkumbure kuramwamwe, ariko afise abantu hariya buzuye igihugu. Mbe bibaza ko kuba umuntu yogira programme irondera kugira impinduka mu gihugu bisaba ko aba ari mu gihugu forcément. Ndakwijeje rero naho turi hanze, wavuze utingira bamwe babeshera ntaco icura kigumya umunsi umwe uzogaruka umbaza uti hewe buriya narakubesheye. Rero inguvu dufise nuko kuntu abantu bakeneye ko ijya ntwaro ibavako. Ico ncambere nuko kuntu hari abantu bahaguruka bakagira ati iyo ntwaro ifoko iva ku banyagihugu, ivaho. Nuko kuntu tugira tuti hari ibikoresho dufise twebwe nk'ibi bijanye n'urubanza rwaciwe muri East African Community. Hari ukuntu iyi conscience iri kiraza ituma haba une adhésion massive. Ngira nimba ukunda gukorera ku ma réseaux sociaux, ngira urahavubona canke uzobona canke mwisiza uzohindukira ungira uti n'ukuri ikibazo nabajije narakironkeye inyishu. Ati hari experience dufise za ADC Kibiri. Iriga ADC Kibiri niyo yabaye coalition ya mbere mu Burundi yagwanije leta, kandi yayigwanije mu mafuti yayo. Yavutse muri contexte hari haje kuba amatora aribwa urukombe amaso. Niyo contexte ADC yavukiyemo, kandi ADC yarashoboye kugalvaniza abanyagihugu benshi cyane. Byagenze gute? Nuko haciye habamwo violence. Burya twagiye muri mu myiyerekano ADC Kibiri imaze imyaka iremereye ubutegetsi. Iyo tuje mu matora tukagenda dufise casquette ya ADC Kibiri, abanyagihugu bari baranyuzwe. Kuba rero haciye habijya haciye havuka Senarede. Irega icyo utazi n'icyo utemera nuko Senarede yagize uruhara, kandi je nshima abantu bagira bati hajya n'ukuri habaye igikorwa. Erega urashaka kwiyumvira yuko igikorwa utanguje no munsi kwejo bukeye gishika ku nyishu. Siko bimeze muri politike. Buriya ibihe tuko turacamwo n'ibindi bihugu byarabiciyemwo. Hariho abantu bamaze imyaka 100 batangura uku umwaka ubisa uwundi gutyo barahindukana gutyo. Iyo ni processus gushika naho bashitse ku kintu ku ntambwe yuko bajamwe bose. Uravyumva? N'ubu rero iki kintu mpamagariye abanyagihugu, mpamagariye amashirahamwe
mpamagariye imigambwe mpamagariye nkumure amashyirahamwe amwe atarabitegera guhamvya iki kintu kuko kirimwe agakiza ku Burundi n'abarundi. Urakoze. Ego, uwakurikira après Jean-Claude B yari Blaise Batonipa. Urakoze cyane, sinzi ko munyumva. Turabumva neza, karibu. Urakoze cyane. Nashaka kumanza kuramutsa mutumire Shubino mu Rwengizo. Urakoze Blaise. Urakoze nawe. Hanyuma nkashimira n'abari baradukikira muri icyo kiganiro. Johe ntarandiriye ufite ngira mama novuga nti mbabajwe no kubona ngira nsubiremo ibyo abandi babajije ariko nensista ko iyo nyishu yotangwa. Numvirije ukuntu annonce yakozwe kwari kudusigurira byose atakintu gisigara inyuma. Mugabo numvirije inyishu uri kuratanga umenga hariho inyishu udashobora kuduha urindiriye ko hari ibindi bibanza gukorwa kugira ngo inyishu zitange nimba nihenze ariko muraza kungarura. Uri kutubwira ko ejo muzokora communique yerekana abo muri ko murakorana abaribo ariko kuba sokora kivuze ejo hariho amaketa zo kwinjira muri CRN ngire rugamba. D'accord. Ego. Okay, ni byiza cyane n'ayandi ngazoza n'inyuma y'ejo. Donc ikintu twakubajije uyu munsi nica amaketa amaze kuboneka ayazoze ejo tube turayihoza tubatera n'intege n'ayandi azoboneka. Ako mutubwira yamaze kuboneka n'ayabande kuko utubwiye Sephora mvuga ko ari wewe parce que wari usanzwe uri muri Sephora peut-être n'abandi muri kumwe. Uvuze abo muri ntuze mape Burundi nabo nyene usanga bamwe muri busitani mari musabe mukorana no muri ntuze muri iyo ntuze yo kwarisha umwara mukoramo. Donc dis-moi umenga ça reste babandi ngene musanze mukorana tous les jours kandi si bibi. Hanyuma ikigira kabiri no kongerako igituma tubabaza ivyo bibazo ntuga tumenye nimba réellement ari abantu bavuye muri izo mpingo zitandukanye nkuko babivuze donc bavuye mu bisata bitandukanye nkuko babivuze. Hanyuma twongere tunababaze nimba hari isano bifitaniye n'aya nama yiheruka kuba haraheze igihe ariko sinzi ibyace bikurikira mu nyuma yari ihurikiyemwo abatari bake n'abajournaliste twarabumvise barimwo yabereye mu Bubirigi baranka kutubwira n'izina ry'ico kintu baranka kutubwira ubatwara kuko bavuga yuko ivyo bintu janye no kurondera abantu batwara abandi ngo ari byo bituma habaho gucanamo hagati y'abatwara. Est-ce que ni ico nyene cavuye kironka izina yitwa Serene canke mu bakorana canke muzokorana canke barimo mu bamambe bagiye gutanga makete muri ico kintu cayo. Ico ni cambere. Ca kabiri harabaye nkuko bamikuba bisigura mu kanya ADC ikibiri harabaho mu nyuma Senarede n'izindi zaciye ziza mu nyuma za Sephora n'ibindi. Izo coalition zose nta wovuga ngo ntaco zikora. Ico zakoze zaragikoze kandi abarimwo vraiment umuntu abashimire kuvyo bamaze gukora. N'uyu munsi baza ko babandanya bakora. Ikibazo canje kiri est-ce que hari cigwa mukura mu ma échec akogwa gushikaho mugera parce que nta gukora atagira échec. Nimbe ivyigwa vyarakozwe uyu munsi gishasha muzana gihindura donc gishobora kuvuga kiti niyo nyishu kuri ayo ma échec yakozwe ni yahe. Ca gatatu arico ca nyuma uyu munsi turabona ko atabiganiro biko birategurwa deja ni umuntu yavuga ati peut-être habaye ibiganiro sava byarahagaze ibyo ariko birabera muri Arusha gihe ca ca manda ya gatatu kandi mugarutse mugaruka kuri rya tegeko ryasohoka na justice ya yaste. Donc pour le moment je ndababaza mwebwe mu byo mwifuza kugwanya mwifuza ko ubwo butegetsi bwa leta buhari bwa ntuze bwa CNDD buhari buvaho mubona mwaye muzokoresha ari zahe mwifuza gukora ibiganiro mwifuza gukora gushiraho ingabo zigwanya militairement ubutegetsi bwa CNDD muzobigenza gute nimba ari ibiganiro hari bishasha mwibaza ko bishobora kujamwo biruti byo mwari mwarakoze bikanka muri Senarede na ntuze na Sephora n'ivyo bibazo murakoze. Ego murakoze cyane. Ego Blaise nagira ndakumenyeshe ko inama Liege yarabaye kandi narayitavye ngo mu batumire batwara imigambwe ijya rero turayizi cyane kandi twaravuganye n'ubu tukiriko rero sino kubwira ngo initiative de Liege
hari urwandiko canke gute oya turiko turavugana kandi intumbero turiko barayitegera ega igikuru buriya nuko abo muba muriko muravugana nk'abarundi canke imigango canke amashirahamwe ategera ega le drame c'est que adategera ibintu bishasha biba bibonetse arategera mais comme umuntu atikorana comme yaba usanga ari des associations des organisations urumva abantu barinda kuvugana le drame c'est que tutavugana ariko tuko turavugana kandi on est en pour parler cyo kimwe n'abandi nkumbure izo platform ariko uravuga igikuru nuko abari muri ama platform turi kumwe mu commission mumbare gato kugira ngo ngire precision ku kibazo canje ndibuka neza ko umenga iyo forum muri iyo ntuzi iyo inama yakoze ya Liège yarimwo ahanini benshi cyane mu bari muri map ubu kavuze ko muri abo bari muri map bari no muri cha Serene est-ce que bari muri ico cha Liège en même temps nico cha Serene je no kumenyesha ko bari mu makangire precision dode watubwiye ko ngo wifuza ikintu gishobora kuhuriramwo bose donc bose bashobora kujamo no nimba mushobora gukora ikintu bamwe bakajaha abandi bakajaha bien sûr mukumvikana bien sûr muvuga ko muvyumva kumwe muga muravyumva kumwe muga mugakora coalitions bitandukanye ça reste ça revient au même pourquoi mutari kubandanya muri ico bakoze bari yahamara cari cumwongerere muteze imbere nimba bari yabahevye kiriya bakabaza muri Serene ratamye byo bari vyiza ko cette fois sinzi tuba tubonye amakoalition menshi ikibazo ni twe kareso zibandanya ni nyinshi canke nimwe igiye guhuriramwo bose ico no kwishura kuri ico onye twebwe dushaka twifuza coalition ihuriramwo bose ariyo Serene ingera rugamba ibi niko nakubwira ko on est en pour parler c'est justement kugira twumvikane dushike ku ngingo yuko binjira nico nariko nakwishura hanyuma ati tugire coalition les membres mumaze kuba muri kumwe gushika umunsi apana bazo abandi ko nakubwira Blaise menya ayuko par exemple nka Sephora Arusha Sephora Arusha imigambwe irimo des personnalités politiques irimwe voilà alors mfashe nka wambwiye ati non ushobora kuba uri nka wewe uri usanzwe uri muri Sephora c'est normal que PD nawe yo kwadera non pas forcément jewe ico ntategera kitari kiri en dehors de la vision de mon parti sino kijamwo donc anye nariko nakubwira ko déjà jewe sanzwe nimo na mon parti avec mon parti et ejo hariyo déclaration izoshika ivuye muri Sephora Arusha nizindi donc c'est l'aboutissement de pourparlers izotuma haba iyo soutien iyo adhésion aux idéaux pour mumani bandi bakaje kuba bari mu nico kibazo ofete ntiwacishuye uguma dusigura kandi wasanzwe Blaise urindira heze kwishura kamere ego urumva rero oya jewe sinoja ngaha ngo ndakubwire ngo naka wo muri map ari muri commission déjà canke naka wo muri nuze ivyo izo bari tableau twebwe tuzoshira habona kuko urazi gituma n'ikindi kibazo dayo wabajije mbega kubera iki tutabona neza le problème avec nos coalitions iriga expérience d'office yotegereje kutwereka no kutwigisha urabona à chaque fois habaye des coalitions canke des initiatives abantu bapfa ibibanza nous sommes victimes de notre ego et à chaque fois que tuzoba turi mu cyo kintu siko urugamba rwacu ruracyafise ikibazo kugira ruzotera intambwe donc l'ego a permis à faciliter les choses au pouvoir en place ku buryo bacha muri ivyo bintu ivyo bibanza non la stratégie nouvelle avec le Serene la Serene nuko atanzego zibonekeza inzego muzozimenyeshwa plus tard uno munsi le seul interlocuteur par rapport à l'opinion par rapport à mwebwe
se trouve être le porte-parole. Donc, nous avons tiré une leçon de l'expérience du passé, ku buryo rero twebwe ikiza imbere sinze ego kuko twarabonye n'izaducanishijemwo ugasanga ikintu gitanguranye ishusho nziza cyane mugwa kwita ugasanga hari akantu kisutsemwo gafatiye ku bibanza. Et voilà, donc c'est une stratégie que nous dufise kandi mudutunge, mais sinon dans les tout prochains jours muzomenyeshwa. Voilà. Ok, sinzi ko Baconibe yanyuzwe abanamba ngabo. abayoboje Okay. anyishwe mbari inzego je ntanzego nigeze zabo nabajije abamambre bari muri committee bari muri iyo ntuze yo CRN ambariye IPD arambariye CFOR arambariye hariho l'organisation politique, des organisations politiques, hariho des organisations gapfisa amazina rega niyo turiko turabaza watubariye ntuze gusa yonyene CFOR kuko mu mani CFOR maze kumva na map peut-être wayivuze nanyene nazindi ushaka izindi utubwiye ko ari ihuriro ririmo abantu bose mu nzego zose kuko ko tubumva bose barimo Blaise. Oui. Pour des raisons de stratégie, la discrétion est de mise. Nico gituma tant qu'on est en concertation, je ne veux pas le bien fondé que nous révèle les identités pour parler. Nous obéissons vraiment, soyez patients. On croise pas les bras, mais plus important encore, c'est l'adhésion massive à l'intérieur. C'est l'adhésion massive de toutes les couches à l'intérieur. urakoze cyane kunyuhaye mugabo désolé nibaza ko iyi space ari kuba inyuma ya dezo yabo bantu komisa tukaganira baramaze kuja non abantu bari bakeneye kumenya kuronka la présentation de la CRN, les détails zitajanye zidafatiye forcément à la composition de la CRN. urakoze jambo ni gwawe roide urashobora guha abandi bakavuga Ego abakurikira yari Professeur Libera, hagakurikira Wilson, hagakurikira Radio Peace, hagakurikira Maxime, hama Nkwakuzi. Donc mukurikirane uko nyene, hama RPA si vous voulez intervenir anytime, faites-moi signe. Voilà. Ndabahaye mwiriwe mwese. Mwiriwe professeur. Ndaramukije n'umutumire. Urakoze Libera, merci. Je fashe ijambo ku izina rya MAP Burundi Buhire. Nk'umuvugizi wa MAP Burundi Buhire. Kubera sinanateguye kuvuga ariko MAP bayivuze kenshi cyane nagira ntanga umuco. Icambere novuga nuko abarundi twese nta gihugu dufise. Ivyo sakaseseshwa rumuri. Ica kabiri mu byo muri MAP twamye tuvuga kuva kera twama dusaba ko haba urunani w'intamenwa. Ariko rero urunani rw'intamenwa ingene gubakwa bisaba ubwitonzi, bisaba kuyaga, bisaba gufata umwanya ukwiye. Nagira renda mbwire abari ngaha bose yuko MAP Burundi Buhire ndiri muri CRN. Nivyo hari ibiganiro turiko turagira tuzoshikiriza le moment venu ivyo biganiro nivyahera ko MAP yinjiye canke itinjiye, ariko no musi MAP Burundi Buhire ndiri muri CRN. Chovino araja kuvuga ati hariho umunywanyi ntuvuga ivyo ntavuze vraiment none musibuke reka kunciramwo ndiko ntanga umuco gusa kandi vraiment ntuzeye avec la plus grande sérénité kuvuga no ukuri ico novuga gusa mufate inyandiko za CRN muzosanga ivyumviro vyose vyinshi ari vya MAP Burundi Buhire, ariko nikisigura yuko MAP Burundi Buhire iri muri CRN. Twebwe ivyumviro la vision de MAP Burundi Buhire twarayishiza habona kandi twifuza yuko abawikorerako ari ukubaka Burundi
tutavyanka na gatoyi. Et pour le moment, ngejeje aho mugabo je tenais vraiment à éclaircir les choses. Map Burundi buhire nta na gatoyi iri muri CRN ariko ibiganiro byaratanguye. Hari ivyo tuzoshikiriza neza nguko twama twabikoze ariko vraiment nagira préciser yuko Map Burundi buhire irimo iramahoro. urakoze cyane ngira igishata ikibazo bajije murabona ko ataco je nongeye ko nagumye nshimangira shikiriza yuko abandi turi en consultation et donc sinigeze nshiramwo na hamwe yuko Map Burundi turi kumwe mais nous sommes en consultation mais je dois aussi ajouter que ayo ma organisation bamwe tubasanga mu ma commission technique agize CRN. Murakoze cyane. Ok, merci pour la précision. Harakurikira radio Peace FM hama Wilson hama Nkwakuzi. Murakoze ni Viator Tori haragira Mungu. Ndafise utubazo tubiri caye dutatu. Kenshi iyo amatora yimirije twama twabonye inani zivuka. Hamizo nani kenshi na kenshi ntizinaramba kuko inyuma y'amatora zimwe zirasambuka canke hariho n'ababifuza gutaha kugira babamanyurire ku gakate k'ubutegetsi kubera amatora abageze. Ubwo Chevino yo twizeza yuko ugo runani rutazohava rusambuka nkuko twagiye turabibona kandi uburorero arabuzi nyuma y'amatora canke imbere yuko amatora ashika aribaza yuko ugo runani rukomeye koko turavye izindi nani zahabaye. Hama numvise yavuze yuko atagomba kuvuga barimwo ariko nari kubaza n'akabazo nti BMS dirimwo canke abaporona barimwo nari kukabaza ariko urumva yanse kuvuga ama identity y'abandi. Akabazo kagira kabiri nakabazo kerekeye aho basinyiye iryo tangazo kubera iki Makamba mbe Makamba yo bari intari isigaye itinyitse ku buryo iyo sinyatira abarundi bazi ko Chovina atari yari kandi akaba ariyo ryasinyiwe kubera iki Makamba kubera ko atabaye mu yindi ntara. Abanywanyi benshi baribaza bati kubera iki. Hama ntarandiriye nagomba ndamutera intege ugo runani koko rukomere ngira kumbure ruzohava rufasha abarundi ariko basokuru baravuga ngo akari mu kanwa k'imbwa bakuza y'ubuhiri. Mbega ugo runani ariho umugwi wowe uzofata n'ibigwanisho kugira kumbure bagwanye iyo leta ko mbona nabone bakoresha ibigwanisho mu gucinyiza abatavuga rumwe n'ubwo butegetsi. Murakoze Chovino. Urakoze cyane mushinga ntahe ati uko amatora yimirije hama havuka inani hama havuka inani hanyuma amatora aheze izo nani zikabyara abantu bahunguka ku mvo z'inzara z'umukate ekaretse n'ibindi. Nashaka muhumurize umushinga ntahe ndamuhumurize ndamwibutsa yuko muri kamere yanje nk'umukuru atwara umugambi nk'uwahoze ari icegera c'umukuru wa ADC kibiri nk'uwabaye umuvugizi wa mbere wa Senaret nk'uwabaye icegera c'umukuru wa Senaret nk'uwabaye umukuru wa Sefo Habusha. Muri kamere yanje ibintu by'ukwihemukira jewe ntaho vyakabaye kandi ntibizokwigera biba. Hariho indero umuntu aronka, hariho amavaleur umuntu akurana. Ndinze rero je mfata intumbero yo kuja hamwe n'abandi
mu ntumbero yo gukuraho ubwo butegetsi eka ndetse no mu bo turi kumwe nisuzumye nkabasuzuma oya mushinga ntahe kiretse ushaka kuturengera karimbi ntibibaho tuzoruhuka ijya ntwaro tuyisenyuye jewe ibintu vy'ibiti rero ntukayibarize kuri jewe nari kuba narabaye umushikiranganje kenshi cyane ariko kenshi n'imisi yose nabishura nti banze mutunganye neza ivy'igihugu nta ntwaro yica nta ntwaro isahura nta ntwaro irengera umurundi nta ntwaro imusonzesha jewe nshobora kuja ngakorana nayo nibikunda numva rero nshaka ndamuhumurize mpumurize n'abandi banyagihugu ariko baratwumviriza muri kino gihe hama yindi bigambo urakoze cyane ko wabonye ko hari ibyo tutashatse kuvira ngaha ariko nta numwe tutako turavugana kandi nizere ko mu minsi za muzoshikirizwa ijambo rijanye n'ivyo bibazo ati kubera iki muvugira Makamba ngira wewe nimba warakurikiranye neza hajya si Makamba hajya ni mu ntara ya Rutana none wibaza ko je ndi hanze wibaza ko jewe ntirirwa hariya nkataha nciye mu bwato canke nciye mu buhira bibaza ko twagiye nashaka kubamenyesha yuko naho ntuba mpari n'ikiya gihugu abarundi benshi bariho kandi bariyemeje kurwanira igihugu cyabo benshi barambwira ati ureka gusesera amaraso igihugu cyawe imbwa zikanywera ubusa ivyo nivyo benshi biri barambwira mu kuvuga yuko bizeye gose Serene Ingerugamba bizeye gose yuko umurindi turiko ugiye kubasubiza igihugu murakoze cyane ego murakoze kunyisha umutanze hari hakurikira Wilson ariko Wilson nyemerere mbaze ikibazo urashobora gusanga maybe cari n'ikibazo bagira ubaze Bona Chevino ko mu Burundi abagwanya ubutegetsi babugwanya mu nzira nyinshi mwe mukaba mwavuze ko muzokoresha amategeko hariho nabumva nk'uko nyene CNDD yabigize bumva umenga amategeko arabemerera self defense nyene bagapigana mu bijanye n'inkoho n'amasase n'ibiki nk'uko n'abadutwara igihe kimwe bumva umenga nivyo bokora kandi ari byo bashikana kuco bipfuza mwebwe hari abantu bagwana mwaba muriko murakorana nabo canke mwamaze kwegera Reynolds nashaka ndakubwire yuko inzira zose zishoboka kugira habe ihinduka mu gihugu cacu izo twatoye kwanza ni inzira za politike ico abantu bacumve buriya hari amategeko yemerera umuntu aho amuha uburenganzira bwo gukoresha n'umuheto hamwe inzira zose ziba zaheze twe rero inzira zose nizirahera ariko hamwe vyoba ngombwa ko zaheze je nibaza ko nayiga amategeko aha uburenganzira umuntu hamwe asigara agwanira ubuzima bwiwe agwanira akanyuma ati jewe ngaha ndapfuye kugira simpfe kajya kantu nako nako karakenewe kugira mbandanye nikingire urumva rero donc n'ubu turi ku nzira imwe ya politike kandi tuzokoresha n'izindi za politike uravyumva ariko zose ni byaba ngombwa ko zananiwe zose ega si twebwe n'abanyagihugu bonyene baca bafata iya mbere bakikuriraho ubutegetsi bonyene murakoze
Okay, Wilson, welcome. Ego murakoze ndasubiye kandi kuramutsa umutumire wacu hama jewe ikibazo canje nari mfise muri politike y'u Burundi turakunda kubona ari babandi nyine baguma bagaruka umenga amaraso mashasha ntakunze kuzamo cane eske ni kubera ko bakumira ugwaruka cane cane kuko nka kuri Space and Dads ko nka 80% y'abantu bari ngaha n'ugwaruka kandi ugwaruka rwifuza impinduka mu gihugu ugwaruka rwifuza kubona Uburundi ari igihugu umuntu wese yishira akizana igihugu umuntu wese aba proud ari hanze yaco canke ari n'indani mu gihugu rero muri jewe mumbabare nkoresha amajambo nyene y'ugwaruka yego twebwe tubona yuko surtout aba bapapa bacu umenga harimwo bamwe bashobora kuba baranageze yuko baritayaringa bakaja gufasha abandi gufasha ubwo gwaruka nyene twebwe ugwaruka mukadufasha kugira ngo dufate mu minwe ivy'igihugu cacu kuko nibaza twebwe twararambiwe no kwama twitwa Burundi bw'ejo tutazopfa tubonye ubwo Burundi bw'ejo rero nta kuntu mubona yuko mu vyo mukora muri izo coalition zanyu mwoshiramwo amaraso mashasha mwoshiramwo cane cane ugwaruka kuko ni nago rufise inguvu zo gukora ni nago aho kwama arigo rukoreshwa mu gusambura no mu gucanamwo ahubwo rukaba ugwa mbere mu bantu bafata izo ngingo mu bantu bafata amadecision kuko turabona cane cane ugwaruka kenshi rukoreshwa iyo hageze gusambura iyo hageze ivyo gonona ariko iyo hageze gufata amadecision n'izo nama mukora n'ibiki ntitwigere tubonamwo ugwaruka ikindi kibazo nashaka kubabaza mbega muri iyo coalition yanyu turaza abantu mu Burundi yaba mu banyepolitike canke n'abandi batari abanyepolitike bafise kahise kabi mu gihugu eske mwotwizeza yuko coalition yanyu muzogerageza at least ikaba coalition y'abantu batagira amaraso ku ntoki zabo kuko biramaze kugaragara yuko abantu iyo bafise ivyaha bakoze mu gihugu bafise ivyo bagiye baronona mu gihugu canke hanze y'igihugu iyo bagiye muri ivyo biganiro iyo bagerageje kwinjira muri leta canke meme no mu nzego zindi bagerageza uburyo bwose bafukafuka vya vyaha bakoze bigatuma n'abandi bakora ivyaha badahanwa kubera ko abo bahana nabo baba bafise ivyo bakoze batinya ko bija hanze eske mwotwizeza yuko urwo runani muzogerageza at least rukabamwo abantu badafise ibintu bagirizwa mu gihugu kugira ngo tuve muri ibi bintu vy'ibiganiro vya misi yose umenga no kuja kunegosia ingene bamwe baheba abandi bagaheba ibi ugasanga igihe cose ari abarundi bakunda kugwa mu mporero zavyo murakoze urakoze cyane ati ni babandi nyene iki ni kibazo gikomeye cyane ushikirije kandi buriya igihugu kidakoreye kugwaruka kirabura umusubirizi imisi yose nico gituma ico kibazo bajije twebwe muri Serene Ngerogamba tugiha ikibanza gikomeye cyane tumaze imisi tukivuga nako ugwaruka no kumenyesha yuko mu bantu bariko barasaba kwinjira canke baronka umuco ukwiye ugwaruka rurimo ibice 80% kuva umunsi dushira habona uruna rwacu nico gituma nkawe rero wowe uba ico kibazo fati ya mbere wongorere wundi mugenzi wawe mufati ya mbere nkuko abandi bose bariko baravyerekana ikibanza muri senera ingero ya Rubanza kiriho cyane kandi sugwaruka gusa
n'umukenyezi arafise ikibanza kidasanzwe kuko umenga ibintu vyinshi vyarihajwe n'abagabo ariko twe vision yacu shasha nuko ugwaruka rufati ya mbere ugwaruka turushire mu vyacu byose kugira rumenye erega programme idashira imbere ugwaruka iyo programme irahera nkumbure igapfira ubusa ariko programme ishira imbere ugwaruka ikamwiyegereza iyo programme nigenda ivuye ku isi ni programme irinda kubaho kandi kubera ibishigikiwe n'ugwaruka twe turiko turagenda none n'abandi baca basigara iyo programme ni mwebwe ahubwo kaze cyane ikibanza cyanyu kiriho kandi ikibanza citeka iyi mvugo ndiko rakoresha si imvugo ya politike ahubwo ni imvugo imvuye ku mutima ingo ikibanza cyanyu kiriho ingo mugwanira igihugu cyanyu ingo kuko nimutakigwanira muzogera kungana natwe ataco mwamara igihugu cyanyu ataco mwimariye ingo rero amarema ruguruye kaze cyane ati dukeneye urunani tutarangwa mwo n'abantu bagirizwa amabi bagirizwa amabi yagiye arashikira igihugu cyacu abantu batagira amaraso jewe ndashaka n'ubu nyene ndakuremeshe abo turi kumwe hafi 50 bose nta numwe nukuri kuko jewe ndinze ninja mu kintu maza gushishoza nukuri ndakuremesheje jewe nihereye ko kuva mbaho n'ubu imyaka mfise nta nkoho ndakorako kuva mbaho na grenade ndakoraho kuva mbaho sidayikorako ndikora bivuga n'imbere y'Imana iravyumva kandi iranzi nico gituma ntakekeranya ko n'abandi turi kumwe ari uko nyene ariko rero ushaka kuba warayikoze ko ata warenganije ushaka kuba warayikoze ko uri kuragwanira igihugu ushaka kuba warayikoze ko kumvu zitandukanye kuyikora ko rero nico igipimo cuko ngo naka bana kabarakoze amaraso ushaka kuba warayikoze ko uri dans la légitimité ukayikora ko kandi igihugu ukagikura mu menyo y'ingwe urumva rero ico kibazo kiratomeye cyane kandi nk'umuntu washaka bica bidufasha natwe kugira imigwi yose izoza irinjira abantu bose bazoza barinjira tuzogeraho tuyagira ko nitohoza basi kugira tumenye ko uwo muntu atazoba intandaro kugira akaranga umutima kacu nigatera imbere urakoze ego ijambo ni rya Nkwakuzi Nkwakuzi karibu ijambo ni rwanyu muranyumva ego turabumva neza nanje ikibazo cyane ibibazo nza kubaza nza kubitumbereza ukundi bigomba gusa nk'ibyo abandi bari babakije ikibazo nza kubaza ubwa mbere turasubira muri kahise twabonye ahantu bashoboye kuja hamwe ariko hageze mu bikorwa wacu usanga habayemo ugucanamwo bamwe basa nk'uko bagiye kwihengeka kuri iyo leta nyene uvuga yuko bariko baragwanya cyangwa ugasanga bamwe bagize ibintu vy'amayeri byo guca bakwepa ugaca usanga hariho bamwe basigaye batamba birorera notama nka 2014 vyabaye muri mars le 8 ya desi yatwagwa na Léonce na Chevigno arimo ariko hari ukuntu muri bo hariho bamwe batashoboye kuboneka mwajya ma manifestation
yateguwe. Ivyo rero bikaba ari ibintu bituma bigwenda bica intege abarundi ku cizere bashobora kugira coalition yose iriko iravuka. Umuntu afatiye n'ukuntu havutse za Sinarede, hanyuma mu nyuma babona ubutegetsi bw'Igitego kuri bumenyereye abo bantu iyo bagiye hamwe yuko hariho bamwe bama babacamo bamusanga bufise controle Mwakuzi uriko uravuga cyane sinko ndakumva. ndiko ndavuga uranyumva. Ubu ndakumvise ariko byari byikaze. Nariko ndavuga sinzi aho naringeze. warugeze hehe? Sinzi aho naringeze reno. Oya byikaze juste 3 secondes pas plus. Nariko okay. Rero aho naringeze nariko ndavuga abarundi baramaze kwihebura bivanye n'ivyo bintu byo gwarabaye urunani. Misi yose amugeze iyo hageze ibikorwa musanga yuko hariho bamwe usanga basa nk'uko bakasa amakorosi, bamwe bakagenda kwiyunga n'ubwo butegetsi bw'Igitega bitwa yuko bariko baragwanya. Hanyuma ivyabaye muri ADC Ikibiri, ivyabaye muri Sinarede, n'ibi biriko biravuka uno munsi, nta na kimwe ubona yuko gishobora gutanga icizere bivanye n'akahise k'abo bantu, kandi usanga ari nk'abantu bamwe, amazina ubona ari nk'amazina amwe, kandi n'ubu umuntu yari yumvirije ukuntu Chevinyo yashoboye yavuze, n'ukuntu Mumbabare sishaka kwerura, n'ukuntu Libera ashoboye kugira intervention. Urabona yuko ari ukuntu abantu bashobora guca batangura kugira impungenge kw'iyo coalition. Hanyuma ikindi nashaka kigira kabiri nashaka kumubaza, Yego. Mwakuzi byikaze wari kuvuga uti ikindi kintu kigira kabiri wagomba kubaza. Yego. Reka nibaza ko ngira yagize problème ya réseau. Bon mwoshobora kuba murishura kuri ico kintu c'impungenge c'ukuntu amakoalition ya kera yaheze nabi, bavuga bati hama harimo babandi nyene y'ama visage nyene, est-ce que nibizozana za resultat nyene? Yabagira ati mwebwe hageze guseruka ntimuseruka. Manifestation turazumvikana nko muri ADC, hageze guseruka ntimuseruka, ivyo bigaca bica intege abantu. Ngira niho yahereye. Nashaka abari abo turi kumwe ga mu ntunge nsubire ku kibazo abajije ico ca manifestation. Manifestation zabaye muri 2014 ni manifestation muranyumva? Allo? Ego turabumva neza cyane. Ni manifestation zakozwe uko onye. Nibuka ko jewe haji wanje mu rugi wanje umuntu mukuru gose mu butegetsi. Umuntu mukuru gose mu butegetsi aza kumbuza ko twari twatanze itangazo. Aje kumbuza ndabwira nti ahubwo uratwihenze ko dutegerezwa gukora imyirekano ejo. Arambaza ati none naka muri kumwe ntegome uramushaka? Uyo naka ndamutuma ko araza buno nyene adusanga aho mu rugo. Bukeye yari manifestation ya ADC, tuja guhurira MSD nanje ahantu kugira dukorodone. Ariko icyo kintu navuze nivyo harabaye contact mbi ituma mu bantu babiri twari twitize ko baza bataza.
ariko nomubwira yuko twabishigikiye gushika duhakwe kuhasiga gatwe arabizi cyane nimba ari mu MSD abibaze neza twarabishigikiye turahakwa kugasiga gatwe kandi naco je vyambwira kuko nabona ko nzoba nizizi igihugu canje. Manifestation ya 2015 nukuri je nkunda kuvuga ukuri ko ndakubona nuko ndakuzi tumaze gupanga yuko buca dutangura manifestation yari ari ku itariki ya 18 mu kwezi kwa kane buca haba manifestation générale. Nabwiye bagenzi banje ngira Léonce président wa DC Kibiri, ngira Jean Minani président wa Frodebu Nyakuri, saa 3 twari tugeze kuri poste imbere ya Palais des Arts. Nobamenyesha yuko twakoze iyo manifestation turi batatu abaperezida batatu b'igambwe mezo Minani me kubera habaye ikintu abandi sinabonye ariko mfata ko baje kuko bari kuraswa nabo jewe naciye mfata strategie ariko nza kwikora je nyene me abo twari kumwe s'il vous plaît abo twari kumwe nico gituma nshaka guhumuriza abantu yuko iyo umuntu mwemeranye kuja hamwe kiretse ivyo yavuze ibintu bica bicamwo inyungu za bamwe n'abandi inyungu buriya ni ikintu gikomeye cyane ariko ivyabaye nivyo tuma twebwe twanga cyangwa tureka kwakira abantu baza kunganira urunani abantu baza kugira dufatanye ingufu hamwe. Ivyo rero nibisanzwe cyane ko aya mandone abantu bogira ariko icyo mumenya nuko abantu bose batagira conviction zimwe. Hariho abantu usanga adashaka kwihangana, hariho n'abandi yo bihangana. Rero icyo nobwira muri make nuko abashingana bariho abashingana bariho mugabo kandi uyu abajije abashingana barimo mugabo kandi turakeneye ugwaruka muze dufatane urugamba. Jewe jo nzoba naradegeye uwundi azoba yaradegeye none mwibaza yuko mu gihe igihugu cyacu kizoba kikiri mu minwe y'abasi bacu. Abasi ba mbere b'u Burundi ni intwaro ya CNDD FDD. Ntihagire umuntu numwe asubira kwiyumvira ngo umwasi nujya ngo nujya ngo bahatiye ngo ujya ni umwasi canke bakamushira kw'inkofero y'ubwa. Abasi ba mbere ni leta. Ingo rero dufatane mu nda, dufatanye urugamba, dusangire urugendo kugira intwaro turuhuke tuyisenye, turuhuke twishiza hasi yahavuye kugira Uburundi busubire kuba igihugu citeka, Uburundi busubire kwitwa igihugu c'amata n'ubuki, Uburundi busubire guhurumbirwa, Uburundi busubire kugira ijambo, Uburundi busubire kuba Uburundi bw'umurundi, atari Uburundi bw'umuhutu, atari Uburundi bw'umututsi, atari Uburundi bw'umuganwa, atari Uburundi bw'umutwa. Ingo rero dufatane mu nda, dufatane urugendo kugira irya ntwaro mubona kwirikira bandanya, mubona kwitari kirahesha naho igeza aho umwana ashaka ariko ikagumiriho. Ni muze rero tuje hamwe turuhuke twisenyuye. Murakoze cyane. Ego, merci ku nyishu zanyu. Ndabona uwitwa Jean Claude B ashaka kubaza ikibazo. Karibu cyane. Hama ndabona aussi hari ayandi mademande 1 2 3 4 5 6 7 abantu ndwi bashaka kuduga ngo bapoze ibibazo. Sinzi ko mwobemerera canke ko ndagusaba ikintu kimwe Renaud. Yego. Hari iforo groupe de question, hari ibibazo bisa ivyo ni twavyishyuye ko cyane. Sinzi ko ego. Okay, reka rero duhe ijambo Jean Claude B hama
kuko urumva abantu bagira baduge ko ntamenye ibibazo byabo kugira cyo ndababwira ngo birasa n'ibyabajijwe kare mba ndi limite yego par les aléas du direct niko novyita ego Jean-Claude Bey jambo ni gwanyu. Renard, merci beaucoup pour la parole. Ndashimiye na Shovino pour les réponses yagira atanga ku bibazo bitandukanye harimo n'ivyo wanje kandi nkamushimira yuko ari constat kuko bon peut-être jewe dushobora kuba tuzinanye sindi umunyepolitike mugabo abanyepolitike batari bake mu Burundi turazinanye Shovino jewe si ibintu sinovyumva kumwe nawe c'était passion politique ufise nanje mfise yindi ma passion ni nyene ndiko ndakora untahure de sorte là ukuvuga ko uzofura umunyepolitike nanje nzopfa ndumumenyesha makuru voilà nari mfise nashaka kutubera précis par rapport y'ama stratégie muri ko murakoresha mu bisanzwe umuntu ariko aragwanya ubutegetsi akoresha ama stratégie abiri c'est soit militaire c'est soit politique n'amatora mu vyihutirwa mushobora gukoresha amatora mbega ko mutari mu gihugu hari umugambo muba muri ko murakorana uri mu gihugu ushobora kuja muri aya matora mugerageze murabe yuko hari ico woshikako. C'est la première question. Et la deuxième question ni nakigarutse ko kare hari n'umujene ahereje kukibaza je crois que c'est Wilson navuze nti umuntu aravye aya makoalisyon yagiye aravuka ni menshi kandi akadisparesa ugasanga naco mushitseko kandi mwari mwagiye hamwe mbega ubwo c'est servi politique muri ko murakreya kubaho mugabo atacu mudushikanako. Merci. Merci beaucoup. Muti ni stratégie zibiri ou c'est l'une ou c'est l'autre. Bega ikintu kijanye n'amatora ko ariyo nzira mwoca ko ikintu kijana amatora ko ariyo nzira vyoca ko mbega mufise y'abantu nagira ndamumenyeshe yuko ikibazo c'amatora twe kitaturaba ntikituraba kuko samatora yubakiye ku mategeko burya abari ku butegetsi no munsi bibaza ko igwiza shingiro bashizeho mu mwaka wa 2018 ko ari ryo bazohora bakoresha cyane badugira ko kwira batunganya amatora samatora rero twebwe tubona ko ari amatora kuko amatora nyayo samatora ateye kuriya mwabibonye burya CNDD-FDD iheruka gutsinda mu mwaka wa 2005 nta handi CNDD-FDD yatsinze amatora mu gihugu cacu urumva rero kuyajamwo uzi ko utari mu mukenyuro wabo n'ukuyovya abanyagihugu. Icyo robabwira coco nuko amatora amaze kuba yose ntayaheruka canke agiye yandi yabaye CNDD-FDD yaratsinzwe twe twarahunze ariko uruzogi rw'imigambwe yacu ruri mu Burundi twarahunze ariko uruzogi rw'imigambwe yacu iri mu Burundi turafise abantu mu ntara zose turafise abantu mu makomine yose turafise abantu mu gihugu cyose ku buryo rero bihenda ngo barayatsinda barihenda cyane kuko n'abantu ucugira uti rabe ari nakayitojeje nimugende mwese atari masigaye inyuma sijeyo gusa n'imigango yamibikora urumva rero samatora n'amatora twushaka kumva amatora azobara amatora azotunganywa
inyuma ya changement izoba mu gihugu cacu. Mbega ni stratégie nyabaki? Ni stratégie d'abord politique. Navugiye ngaha yuko hamwe izi nzira zose tuko turacamwo, hamwe leta yobandanya yigenza kuriya, ni inzira yemewe n'amategeko mpuzamakungu, n'uwo muheto urashoboka. Abantu nibabimenye, hamwe inzira zose zoba zaheze, hamwe atahindi zisigaye, kandi tuzobana dusemerera, tuzobandanya duhimiriza abanyagihugu kubankira ivyo bariko barakora. Tuzobandanya duhimiriza. Buriya twebwe birarekura amategeko yuko n'ivyabaye 2015 vyosubira kuba, kuko abanyagihugu niho bari, ni babandi nyene, siko ku buryo rero hamwe inzira zose zoba zose zaraheze, hamwe tugira tuti nous nous battons pour la survie de la nation, umuheto turawujako. Ivyo nivyo abantu bomenya, ntitugire ngo voilà. Donc nibaza ko stratégie la stratégie, la première qu'on privilégie ni stratégie politique, n'urugamba rwa politique, kandi turiko turakora ntureze amaboko. Urugamba rwa politique rwarabasinzikaje cyane, basigaye bari ku kantu hasigaye ko kadenduka gusa, niko basigayeko. Et c'est là qu'on mobilise le peuple kugira bave ku butegetsi. Nta kindi bariko barakorera abanyagihugu, atari kubica, atari kubasonzesha, atari kubikira mu nzu, atari kubangaza, atari kubafata ku nguvu, atari kubitisha ubujuju, kuko ntibariko bariga n'abiga. Muravyumva, igihugu kitakirangwa n'ubuntu, igihugu kitagira n'urutetero kuroka hasi rw'amahera, none ico bari igihugu nyabaki? Donc turacakorera kuri iyi nzira politique, ariko nk'uko amategeko mpuzamakungu bivuga, iyo nzira ntizosigaye inyuma, hamwe abantu bobona ati n'ubundi nta gihugu dusigaranye, reka tugikure ku mwasi. Okay, ndabona uwakirije ari Blaise Baconibe. Abandi bose muri ngaha nimwe abamushaka gupoza question, s'il vous plaît, murabona hagiye hariko kajya gacœur kariko plus mushire ko hanyuma muduze ukuboko. Merci. Blaise, ijambo ni kwawe. Blaise, karibu. Désolé, mikoro yari yugaye. Sinzi ko umunyumva. Allo? Ego turakumva neza Blaise. Turakumva cyane. Ego. Murantunga garutse kugira mbaza kandi kibazo gacasha, nibaza ko ibyo twabajije byo bavyishwe naho twashimye canke inyisho zitadushimishije, ibyo nibisanzwe birashika. Je naringatse kubaza ikibazo kijanye na composition ya iyo coalition. Nabonye ko yatubwiye ko harimwo CFOR. Ariko ma question de savoir, c'est déjà iyo coalition yabo ni coalition. Est-ce que bigenda gute kugira ngo coalition ije mu yindi? Ya pas moyen kumanza guhagarika imwe hanyuma yindi gatangura, bigenda gute? Est-ce que yo hamwe yuko mukorera muri zibiri bikonde, donc uzobura un porte parole w'iyo nshasha hanyuma wongera ukore no muri CFOR. Kira kabiri naco nashaka kubaza kijanye n'izina. Watubwiye ibya rugamba, ako ntiwadusiguriye ingeri naco cavuye, hanyuma ica gatatu hanyuma mutubabarira hagiye Kirundi burya kiragoye, ariko nk'uko twiga naco bitwaye. Voilà, hanyuma arico ndagira mpereze ko kijanye na devise yanyu. Nabonye harimo ibintu vy'Imana, est-ce que ni référence à la